nonge ndakwibutsa ibitutsi mwanutse na George ati ndeya nifitiko gihene ariko naco bijya je narakubabariye je na bifu urekrama nyivyo na rekrama caje sinigeze mpembwa vraiment nukuri icabona ni Jesus ego nimba narahembwa Imana yonyene ninde nitakwicacu busa ati jewe sinahembwa naraye natwoba duke twiza ariko nkatubona nkadushima sinigeze mpembwa ni kwa Kongo sinzi nuko risa twese bajya bose twarize tufata umwanzuro turinda tuvayo atani cyashu turonse agatwawe n'inkoko baraheba ari ibintu bivuga ngo cyaguhuye mu ihuriro TV ngo urumva ngo ntwari ugikina neza ngo arabona yuko ibikorwa byawe toriko bigenda neza baca baragukuramo sawa ivyo bavuga uko ntaco kazima arije nayitanguje erekana ivugiye nabandi barabivuge bavyumve niramu yakundana na Miss uranegera hama ukuntu byaciye biza bikaca bizuko ino murakubya umubanga ujye ubangutse hama ubundi abashapu abayishapu ukireve utarisiti ngo Jojo yaratanga amategeko harageze igihe atangura gutanga amategeko mu ihuriro TV kangahe noje sindabizi nari president ariko sinavuga cyo menga ndi igishushu ngaho igishushu bya bindi bavuga ati umugabo yari yakara agaho n'umugore agoma nyi stati tangwe kuvuga yabigenza gute mera nk'umusubira umva manager tuko turihuta ntwaje tunaje urumva ntiyashaka ko tuyaga nagiye ahantu umwana atanga kumbwira mama uyu mwana none kafise isura nka tonto ariko urumva amaguru nashika hasi acanduza ngaha ku maguru ati afise imishatsi nka papa amutama Misi genda nk'umugabo bwemye nukazoganzwe n'umugore Oi, hello guys, ndawaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana kuri Buja Hit TV ni Mr Captain Dollar Capital the voice killer kuri microphone ya Buja Hit TV nkuko nababwiye premièrement manje ko baramutsa abantu mwese muko muradukurikirana kuri Buja Hit TV nkama nababwiye ati Imana ihabwe icubero kuko ni itigeri nanigwa uyu munsi rero Mr Captain nabazanye muri quartier nko mubibona turi imwe mu quartier ari hano nyene mu gisagara cyacu cha Bujumbura namaze gushika mu muji guys kama kawaida kama the capital namashikanye mu muji ikintu cya mbere nifuza kwanza kuganira namwe ikintu cya mbere ni cyakindi nyene nkuko nababemere kuhuma ndabazana ama exclusive interview nabazanye muri quartier nabarondere umwe mu ba type bakora neza umwe mu ba jeune bakora ibikorwa byabo kuko turazi ko mu minsi nyene iminsi imaze iminsi heze no muri iyi minsi amaze iminsi havugwa ibintu byinshi muri industry ya Buja Flavor ivyo navyo sibindi ni kuvyerekeye ihuriro TV nanje Mr Captain nagirageje kugira ndabarondere amakuru ameze neza amakuru atomoye amakuru atohojwe neza nambaye naberewe nambiswe na Kmart Shop ni shop iri hano nyene mu gisagara cya Bujumbura ni mu bwiza nimero 73 Kmart Shop nyuma ya kamera ni Juma Jux kama kawaida Juma Jux rero nagerageje kurondera umwe mu baririmbyi no so muririmbyi guys no mu comedy umwe mu comedy bo hano nyene mu gisagara cya Bujumbura bahoze bari mu ihuriro TV kugira nshobore kubabwira byinshi mu ihuriro TV shobora kubarondera amakuru atosoye neza hari ibintu byinshi bimaze bivugwa Jojo hamwe na Nilam ihuriro TV yasambutse nagerageje kurondera umwe mu bantu ba kina comedy bahoze bakina comedy kera mu ihuriro TV unawese uwundi sinza kumukubwira ariko be attention uraza kumubona ariko batubwiye yuko ari ngaha anya hano bakunda kotsa inyama yes ndashobora kumubaza gato umutipe ndasanze vipi bro Salam uko poa wambonye umutipe ari ngaha anya kina comedy wamubonye yego numuvuga izina kubwira ntibave bamumenye ni surprise ku bantu bariko baradukurikirana sivyo yego kurakunda ibikorwa vyiwe arakora neza yego sio Salam big up sana bwira bariko baradukurikirana tigira subscribe kuri Buja Hit TV gira subscribe kuri Buja Yes, big up sana. Guys, uko niko twinjiye, uko niko tugiye Mr Captain Dollar Capital. Narabemereye kubazanira byinshi. Vipi bro? Uko poa?
safi sana narabemereye kubazanira byinshi bigezweho hano mu gisagara cya Bujumbura ama exclusive interview nkuko mubibona image ikifatwa neza na Juma Jux. Yes, ubonye subscribe yanditswe ngaho hepfo ubona wese uwundi ni CK Professional ni watuma ibintu bimeze fresh. Ndabakunda abantu mwese mukunda kudukurikirana kuri Buja Hit TV, ndabizeza yuko ibintu bimeze fresh. Urabona ko ahantu twinjiye niho batubwiye yuko ari natwe twagerageje mu kwita surprise tuhamusange kugira nta ntiyitegure ashobore kuduha amakuru atomoye neza. Baguma bavuga byinshi hariya nino havugwa byinshi amajambo ni menshi, ariko Mr Captain agerageje kubarondera amwe mu exclusive interview y'ibivugwa hano mu gisagara cyacu cya Bujumbura. Kama kawaida kama dawa nkuko mubibona twamaze gushika ahantu hatuje, haratekanye, haratuje, haroroshe, haratahurise. Cameraman Jux kama kawaida ndifuza ko wegere kamera wirabisha hariya bariko baratukurikira bone iyo tugiye nivyo tugiyemwo. Yes, muri kano kanya nkuko mubibona, yes, ujya ni Kamanda, umwe mu bakinyi bakina comedy bakina neza, ariko rapanga map sinzi map barimwo. Ariko uyu munsi nkuko nababwiye yuko ndabazaniye vipi sana mzee? Allo, vipi mzee? Uko poa? Ubona shushe? Ariko vipi borogani? Muyomba arakini batu. Muyomba fresh none ibi nibiki blaze oya iyo wicaranye n'umustar guma witeguriye kamera umwanya wose mzee none ko ndayiteze no mujegishe dukiye atavyonze foke tukore kugene kugira shobore kuyaga abadukurikana kuri Buja Hit TV tushobore kubaha amakuru atosoye neza dusigezwa kuvumbura muti none msani ariko si vyiza wari kutumenyesha turi kumwe no mustar akatubara ko muhava muza basi ukaca twicarana hasi ngakigani arakini vraiment ndashaka umubyiza ukuri umuntu akuji arakini Buja Hit TV dufise ama antenne bro vipi mzee shwari ndugu yako kupigia simu man baranelefoni managere bana hatari njuti yangu korumuti Kamanda vipi sasa mzee ni bien unakaza ndakaza lakini vraiment mimi maisha yangu byo nsabye ikiganiro sino kikwima sivyo byo myati mpikiganiro umuntu musanye nano muri toilette yicaye ariko arituma urabona Kamanda ibintu ni kubimenyera kuko urinzi wubaka izina biragoye ariko tuvyemeranye kubaka izina ivyo turabizi ko byadufasha umwanya muremure byadufashe urugendo nukuri ndabitse ariko ndazi n'ibintu byinshi ariko ufite telefone zimvye msaza byose ndabishima Yesu irazimvye ndabishima Imana gusa. Yes, premièrement ndifuza ko manzi ukandamukiriza ariko baradukurikirana kuri Buja Hit TV msaza yambu mwiriwe cyangwa mwaramutse urameze neza wa Buja Hit TV salama kandi mwibuke kugira bya bindi wagira subscribe kuri Buja Hit TV baratwiga imisi bafise ubusutwa arugurusaku mama yacu wambaye mugire subscribe kuri Buja Hit TV no kuri Komanda TV Burundi canke Komanda TV Burundi yaga ego msaza premièrement ndagiye kuba ndi kumwe nawe no kuba ndagusanze hano mvugishije ukuri kw'Imana nukuri bagenda ryoye cyane ariko kandi ikintu kimbabaje cyane nukuri vraiment jewe ushaka tukokora zese no kwanyira ariko uyifuka mugira blast musaza nkashira ku itisi arabona atarambona nambaye itisi canye costume nkabati ngiye gukora ikiganiro ibintu nabipanze muri la tete sira kora mfise n'umutwe munini kameme nkabivuga jewe nkabishira ku murongo fresh kuko noja gusoma injiri nyeranda utiteguye n'umutima mweranda utugurutse uvuga ati ibyo dusoma mu kitabo cyanditswe na Luka nshuti zanje mw'imisi y'ikarema haleluya. Urabona ko Yesu Kristo ariko arayigwa na documentation y'Ubuyudaya ubu unye ariko ararondegwa na wawundi bagendana cyane ari we Yuda shani umugome haleluya. None ubu unye nk'abakristo mw'imisi karema twirinde kurya inyama twirinde kunywa brosh nani royale mbyira imboregwa zimwe nkabyira ababoregwa muwebe kumwe utubeshu n'utubaju niba musteri nibi primus ariko inzoga gusa jewe ntazo cira urubanza kuko navutse bazina je nawe tazo no banwa ariko gusa
igihe cy'ikarema haleluya ibintu bibabaza imana si byiza kubigenderamwo kuko Yesu Kristo atubwira niturye inyama ku munsi wa kwanza si Yesu Kristo ndamubesheye nako ukwemera kwacu kw'abakatolika biva n'abakatolika ko vendredi saint ntibarya inyama naho mushira ku ikofi niki nta kurira inyama naho yotsa ariko rero ari abapirati babaho ugasanga ku munsi wa vendredi saint ugasanga nibo bamuhaye rero kurya inyama bantu b'Imana vraiment kandi tubizi ariko ni atariyum yatari so nukuri kweri nk'abakristo mwavyumvise nabibabwiye ego na Bujayi TV nayibwiye kandi irafise amatwi burya irumva cyane gose ego iyo bamwumva mwamuteguza umuntu kuko inomva nizo zirenga ku majambo kumabwira umuntu abayamubari ati nimba ndakubariye jewe Gustave ati jewe kuvaka Jesse nkunda umuntu ampitira surprise nk'ubu yo ari gusanga ukunda surprise nkasanga surprise ndoyigirwa na Jesus kuko Yesu Kristo yatubwiye nti ndabahaye amahoro yanjye ndabasigaranye ukwemera kwanjye komera ariko rero umunsi n'isaha nzoza ngigisuma none orivore hari vore yambara isengeri zimvye hari vore yambara ishapu zimvye none igisuma nicyo kizoza ca nyiki Yesu Kristo azoza n'igisuma ariko cyari gisuma ko igisuma nikikwamvertisa nikiguteguza kubera kiguteguje waba usanga ya televiziyo ya ecran plat ya telefone ya Android wayigurishije amara ugashira kuri mikashi nabo gutwara carte simu ariko Komanda ndagushimiye cyane wejeje kunteramisha gose cyane gusa nkuko nakubwiye ati ndanezere kuba ndi kumwe na Kamanda muri kano kanya Komanda ndabona wambaye Komanda TV kazi nzuri hapana sio kazi nzuri soma vizuri ya aujui Kiswahili kama mimi Vraiment ndagerageza ndio wanachunga kaeni vizuri yani kwa chini unajibia umeona nini yani umeona nini mu Kirundi majambo make nobwira umuntu icara neza ataco wabonye none wabonye iki ya nyorogo yanje ya t-shirt ya nuko nyenere kubusutwa rero nuko bimeze ego Kamanda nkuko nakubwiye ati nkuko uyu munsi nakugendeye hari ibintu byinshi nifuza kumenya kuri wewe hari ibintu byinshi nifuza kumenya kuri entourage yiwawe ndabona abantu ni benshi abagukikije ni benshi kandi abagukunda ni benshi cyane Komanda muri kano kanya vraiment Komanda ari ikintu kimwe nifuza kumenya benshi barakuzi ku izina rya Komanda ariko hari abantu batakuza ati mbega Komanda ni rihe zina yobazi yiwe original je ndariza ariko dufise subscribers bashasha barifuza kumenya ati mbega Komanda yo bayitwa nde mu bisanzwe amazina yanje kuri ya papa na mama nitwa Mizero Gustave ya alias Komanda naryo ryavuye nkivuka kuko mu muryango wa papa na mama ntibari bwaronka umutipe apima metero imwe na santimetero 30 Jordan di Burundi Jandi yemera bro acha kurambira yemera dore wewe nabori ibintu man kama kawaida so bacha banyita Komanda ico gipete cy'ubukomanda nicyo cyari riri hit generale ba capitaine ba koronere gusa majoro niyo ryari peteri kuru cyo gihe ko turakurikirana kahise kacu canye ya ego bacanyita re Komanda ari hit yari 6 cyo gihe Komanda cyo gihe n'ukuri rw'Imana ucuvyumva Komanda arenganye n'ibintu bice bitangura kugira mu pantaro hariya ico gihe uragira ubwoba mu sherame arabajukumira ko Komanda Komanda abantu benshi birifuza kumenya ati ngo mbega Komanda biba yatanguye comedy gari yatanguriye akinira muhe mugwi byagenze gute Komanda kugira winjire muri comedy mbega byagenze gute Komanda ko atigira bamuremure nibiki Komanda ko bifite umutwe munini why baguteye ibuye byagenze gute ariko nawe ushatse kuntukiramo vraiment mu bisanzwe si kuvuga ati gusa ni kumbaza ariko rega nugutuka nagutorera rasta ariko gusa si byiza kumbwira nabi ko ariko reka ndabikubwira so
waruvuze iki action subiramo nawe ati abantu benshi barifuza kumenya ati mbega komanda yatanguye komedi gari ko tumubona muri komedi mbega komanda ko afise umutwe munini baba bamuteye ibuye byagenze gute umviriza komanda yatanguye komedi akivuka deja nkivuka deja naratangaje natwingije abantu ya nimere icambuka ndira muri base urumva deja iyo ni komedi natangwa bari rubugute abandi nabo barira urumva rero cyane Severuto batse mama wanjye abaganga bose baratuka baratwe ati umuntu n'umukuri n'umutwenzi babivuze konyene mu kirundi ariko sinabyumva ariko mama arabimbwiye so urumva rero mbo mukomedi uko niyo mpano yanje kugeza nino sawa na mango ego hama ikindi naco arumba gice ca kangahe aturutwe ko mbona ari runini guteye ibuye nibaneye ibuye gusa umuntu afise impano nyinshi itandukanye ategezwe kugira umutwe munini Jesefre nabuze uburebure ariko umutwe deliberation imana arawumpaye deliberation rero imanya deliberation nairose niyo mpano imana yampaye nukuri sinari kubura uburebure nawe ntubu hama mbura n'igisusu ndagifise mbura n'umutwe yo Idis Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Idis Food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Idis Food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Idis Food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Idis Food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Idis Food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Idis Food bituma ngira amagara meza. Idis Food mama we waje hageze uri baba lao. Oh my God. My God. Praise God. Oh mama. Hallelujah. Amen. Wana singaga we. Ego. Komanda yatanguye komedi kuva akivuga ariko abantu ni benshi berifuza akivuka. Ego. Komanda yatanguye akivuka, yatanguye komedi akivuka. Komanda hari amakuru rero twagiye turamenya byinshi byagomwe biza kuri komanda. Biography tufise kuri komanda nuko kera yahora akinira komedi ziwe kuri Komanda TV, sivyo? Kera sinari bwahari, sinari bwabeho, na sokuru yapfuye yumva kera kandi bamwigi Kirundi muje gukora akazi mubuze Kirundi kahise kawe twara tumva wakora hana urakoze kunkosa kahise kawe twara twumva yuko wakora kuri Komanda TV. Sini Komanda TV oya sinakoze kuri Komanda TV. Komanda TV ndayitanguye igihe mviriye habura haraho ego abantu ni yega mutatusabishanye oya none shakumenya ibintu byo mu nzu iwacu utaba mu nzu iwacu ne usi ko ahubwo ni sikuri wa mu bibi hari yanye ruguru gukora umuti urumva umuti ucumva umuti gukora umuti utanguza Komanda TV wawe je umuti nawe oya nawe nzi rero ariko tutaratangura Komanda TV twarumvise yuko wahora ukinira mu ihuriro TV twarakubona twarabona amakomedi wawe sindizeye ko umuntu wibatabesha avuze gutyo ndize ndamuza banga mu gisandemo ariko
urabyizeza urabyizeye wahora ukira muri ihuriro TV sivyo so wombaza ibintu ariko usanzwe uzi Genda bizi gusa bariko baradukwigana kuri Buja Hit TV hariho benshi batabimenyereye hariho benshi baheruka kugira subscribe bushasha bumva amakuru ariko aripasa barifuza kumenya ukuri mukakubaza nyene banyenevyo babizi niyo mpamvu twabegereye no musi vuga ati reka tuyage namwe ariko umunsi nifuza kubiyaga ati mbega komanda yinjiye gute mu ihuriro TV aho kera so komanda yinjiye mu ihuriro TV aho kera je ninjiye kuva kera nyene nkuko nyene yari komanda team ico gihe yari komanda team na FCC team so nijina ndimu batanguje komanda team itaragirwa ihuriro TV na so ariko gusa yari komanda team baca barayerimina bivanye na project zabo nyene bivanye nivyo babifuza gukora pasi uko zikubiswe nuko zitambwa gushika rero basi bica bigenda uko affaire déjà terminée kimine pra amakuru duhabwa n'ibinyamakuru amakuru duhabwa na antenne za Buja Hit TV twarigeze kumva yuko Amisi ari mwe mwamuzanye muri komanda team ubwa mbere mwamuzanye nk'umu manager itarahinduka so Amisi yasanze je nkora ibikorwa ico gihe nari fisikeri n'abasubscribe batari bakenya na gusa satani ari umuja ariko gusa acasanga yabonye ingufu mfise nuzenya n'impano mfise arambya apeti yangu ndashaka ko dukorana nuku iki je numva arabimbyiye numva ndabishimye ambye ati twatangura guhembwa YouTube duhemvye nzukuri muzora mubibona zora ndabaha turavyumvikana turavyemeranya ndafise na contrat hama turakora na mumara ibona kamera bibona cyane ibikorwa vyiza none namubeshira ni ibintu biri sinzi kuno very clear biratahuritse nukuri jewe mu buzima sinzi kubeshera umuntu jewe mu buzima jewe sinzi kuvuga iyo mana nzi gushwana cyane iki kuburana je nuya muniga je twatugejejanije hamwe mwaraburanye na Amisi kwanza babikomeye kwe kandi ubutungane bwaradutunganirije ariko aca umugani mu Kirundi ngo agatwawe n'inkoko uraheba nimba inkoko y'ugutwaye ikigori urayihebera ibaga uyikore mu cya kigori nanye n'inkoko acagusaba inkoko yiwe ego pasi ibintu turagenda turumvikana turakora ewana turabona ko YouTube yatangwe guhemba duharura n'amafaranga ukuntu yinjirikiye none ntibiboneka none baravyandika hajya ngo revenue voilà ariko bakatugira babana ko turabagufi ariko bakatugira nkuko ubwenge bwacu ni bugufi ariko ndashaka kuba mugufi kubw'umubiri ariko ndi muremure kubwo ivyumviro uranyekera bakabona je mu buzima je ndi mu bikorwa je ndabakarme shaka kuvuga naho ndakubwira kuko zotinya Imana n'inzara ni izi kubaho kwanje n'amagingo yo kubaho kwanje kwejo canke kwa hirya hejo niyo nzotinya nawe umuntu Imana yahaye umwuka na ikaguhuni nkura ati Imana yarakurenganije iguhereza ko kukurema ariko ntibamenye ko Yesu Kristo atigeze araka umuntu muremure nka Yuda ariko aramurondera ashaka kumupusha kupa urumva ntiyigeze arara kwa Petero ariwe
yamwihakanye ko imaze kubika gatatu ariko acashima ku muntu w'amafuti menshi abantu bidogera ngira ngo nawe yari gupfa itunganyije nimba yiwe ibikiraka yitwa Zakayo ariko acashima kurara kwa Zakayo ataraye kuri babandi barebare ariko yaraye bamushima Imana rasta kwa Zakayo nawe acaritunga yati abo nivye nabimye umushahara wabo barakoze ibikogwa ndabahaye do please none babandi barebare ko batokora ati babandi bakoze bahabwa umushahara ni atari kweri ariko tukiri ngaho nyene ariko byagenze gute umaze kwinjira imaze guhindurwa ikitwa Ihuriro TV wavyakiriye gute iyo watanguje we komanda team imaze guhindurwa ikitwa Ihuriro TV wavyakiriye gute wewe warabibwiwe itarahindurwa byagenze gute so braza James maramundi ibintu bya kera tugarukiye musibyo so nagubariye nakwishuye agatwawe n'inkoko uranegera umuntu araheba nawe ufata ijyango kuyibaga ukore mu cyakigori oya so tubagira ibya kera turi muri kazoza tukiri ngaho nyene tugiye muri kazoza muri kano ko ati wa Mr Capitaine amaze gushika muri kazoza twarakurikiye ibimenyesha makuru twarakuri icara neza mute kurahenuka ubona nice nabi man vizuri mzee nimeka vizuri baba ego twinjiye muri kazoza rero kubu unye hariho amakuru amazi iminsi kwavugwa amakuru ariko amazi iminsi yavugwa kuri YouTube Instagram kandi izindi mbuga ngurukana bumenyi batubwira yuko Nilam na Jojo hari kibazo kiko kiraba hagati yawo Nilam avuye mu Ihuriro TV nkuko ari mwe mwabaye abambere kuva mu Ihuriro TV ubwa mbere ataravayo bega igihe mwava mu Ihuriro TV nike kintu cyari cyatumye kwanza turashika hiyo kwa Nilam ikintu cyatumye umva mu Ihuriro TV mwebwe so byinshi nabivuze no kuri TV yanyu narabivuze ko vraiment abashaka kumenya igituma cyangwa hariya baje kuraba kuri Buja Hit TV nutarabwagire subscribe akibona link y'iki kiganiro naca akora subscribe aje kugira ubusutwa urusaku nk'ubwo ugitse hama yirabiri sibyo no icyagukuye mu Ihuriro TV nicyanguye mu hari ibintu bivuga ngo icyagukuye mu Ihuriro TV ngo urumva ngo ntwari ugikina neza ngo urabona yuko ibikorwa byawe turi ko bigenda neza baca baragukuramo sawa ibyo bavuga uko ntaco kazima arije nayitanguje Ihuriro nimba narigikina neza no nagikina neza zijya nguvu yari ifise zari zitewe n'inguvu ziwanje nakinyi yaba bose ba Jojo baje nije nari ndongoroye bose baca kuri jewe kugira binjire uzacha kubaze bajya mere twara dukinana barya bose nije nabazanye jewe twatanguranye team ni Mimi Mireye no bitabwa na shamba mutoka mbari afise ubwanwa nk'agasuguru kinyimene urabona rya mutipe hamwe n'umustoyi yitwa Fridia kakandi kakana twakinana ara video twakinanye so ibintu nk'ivyo abajya abandi ugiye ukarabana ni video z'ubwa mbere ziraguha ukuntu umuntu yagiye arakora mbega tukiri ngaho nyene Jojo yinjiye gute mu Ihuriro TV yaje gute ninde yamwakiriye ninde yamuzanye Jojo ico gihe ndavyibuka turi muri tournage ngaho mu Gasenyi aje yazanye na gasore arambye ati vraiment umutu anataka nini mtie mu groupe hivi na hivi na mjarakini baba vraiment kutiatia watu mutimu nini mtibati braza tunajua tunashimiana na ati gasore je ntari bini ni vyacu nje na akuye mabujaka kuya ubone yari Jojo arinjiye mu Ihuriro TV rero yinjiye pasi ariko yaje asangaho Niramu ya inkuru y'umwana isubira inyuma Niramu nawe nyene ari mu bo twatanguranye Niramu ajya gusa umubanga ujye ubangutse gusa bumva abari n'amatwi bantegereye abari n'amatwi bumvise umubanga ujya ubangutse abuko nakunze Imanira ndayamusubiza akugurira icunwa ndaje
aje kuganira n'umugore mute mabuke muna none umbise bebe none reka no nawe urashaka kuba bebe bitu yako none ubona usumba uburebure none turangana ndashaka kwita ndavuga bebe bagusa mwe mwamenyere guhamagara bebe abakobwa ati rero babi baramuha ikiunwa icyanwa uraje none baza ino ibyo byose mwabishizemo riga turi live umuta aya brother acha bitu ya hivyo sha umberiza yes bakunzi ba Buja Hit TV niko manda kuri Buja Hit TV eka rero ati mumaze kumwakira Jojo amaze kwinjira mu ihuriro TV nibiki byabandanije video ya mbere natanga kumukinisho musi nyene nijya twakinanye cyo gasore nujya mu mama Betty soma sheri soma yandi ngoma simbagurika ijya ndayibona mwe muri kinama oya juste ya mugasenyi iri mugasenyi ijya no natanga kumukinisha ubwa mbere Niramu nawe ico gihe yakina muri Real na Barca yari muri Real undi yari kana ivuge nabandi barabivuge bavyumve Niramu yakundana na Miss uranegera ukuntu byaciye biza bikaca bizuku ino murakubya umubanga banguje ubangutse undi abashapu abashapu gushikaho amutwara birakunda birakomera undi nawe ukireve utaristi basi gushikaho baranatwarana Niramu ubucuti na Jojo ari uku uranegera burya anye wisamburiye ko nyimene ibitungwa canye iki birasanzara serious rega ari ibintu bitari kuzovugwa ariko byovugwa kubera iki bivanye nabo bivanye nabo deja nabandi barayivuze barayivugira live bati ukuntu reka mani ibyo rero ababifana babisangiye nibabihereze hariya nyene hariya ubu bisigaye byandambiye kumva no guma ibintu niba zamumbaza ibikoko bya komandati ariko amakuru amatwa dusumira tugina turumva ibintu n'ibindi twarumvize yuko Niramu niwe ubwa mbere yakundana na Amisi nawe urabitubwiye turumva yuko ari byo Biga Jojo amaze kwinjira mu ihuriro TV ibintu byagumye bitera imbere canke habaye sha nukuri bijya ibikorwa byinshi biba mu Imana gusa Satani nawe aranyaruka kwitambika gute yitambika ugasanga ahantu nimba urugo rwari rwiza ngwa karorero ubanye neza n'umuryango neza ariko muje guha umuntu akarorero nk'indaro umuntu wa muntu ntazi la situation ngaha nazira comportement zaho abacashaka kwigira fundi kujua muri byose ugasanga ahantu bya bintu nahamenyere agacaka kwigira umuntu abishoboye iki kubera yaronse avantage cyangwa imirimo waye yo kubaho hantu cyangwa yani kubaho hantu kaje usanga atangwe kwangiriza bya bintu kwa kuntu umuntu yarabaye neza babandi ugasanga atangwe kwigira chef ugasanga na babandi batangwe kugenda nabi urabyumva so nuko nyene mutama wanje nuko vyagenze yego eka byaravuzwe byinshi ati Niramu hajya muri Huriro TV ntiyahembwa mbega wewe warigeze uhembwa hajya anye byagenze gutega muta tutabeshanye cyaje sinigeze mpembwa vraiment nukuri icabona ni Jesus eko nimba narahembwa Imana yonyene c'est vrai kubesha si byiza none nobeshira iki ninde nitakwicacu busa ati jewe sinahembwa naraye natwoba duke twiza ariko nkatubona nkadushima nukuri Yesu kumusaraba nongere ndamushireko ariko naramukuye ko igemba ati Mana mbabariya nukuri sino mubeshera sinigeze mpembwa ni kwa Kongo sinzi nukuri sa twese bajya bose twarize tufata umwanzuro turinda tuvayo atani cyashu turonse ndabati impano ndayifise
nzobandanya nikuru utwanje nawe bingora kota kamera ku mikro kugira nkore ibikorwa neza ariko ndavuga ahari Imana ibintu bigenda neza yes nuko nyene vyagenze nuko bimeze uraheje kutubwira amakuru menshi twe twifuza kumenya kuri wewe eka twe twifuza kumenya ku bintu vyabaye mu ihuriro TV yes muri kano kanya usigaye ufise channel yiwawe nshasha ndifuza ko ibwira abarundi bariko baradukurikirana ni kakajyo ushoye kubabwira ati mbega ibikorwa vyawe biri hehe muri kano kanya ko warinze uva mu ihuriro TV. So ibikorwa byanje birahari ya kuri Komanda TV Burundi ya Komanda TV Burundi ya so nini ceno bishoboka tunzoyibabwira yo tujye kuza turakorana vuba ego amatwa nsubira ngusigaye utera icyuma mute ayaje ni sport ijya aje tubya ego vraiment utera icyuma ewe kuhenga myariya reka naje shaka guhembwa mirayo cameraman manzu akora ibintu reka ewe hinga manahisi reka naje ndahwera bakuzi wa Buja Hit TV barahengamye ego henga mukamute gahe nuko bimeze nuko nyene nditaba telefone burya ego sawa rero ego Komanda TV Komanda ni Komanda TV ego canke ya turagushimira akakanya uduhaye ko kuyaga nawe kandi turanezerewe cyane kandi turiziye ariko dukurikirana kuri Buja Hit TV bashoboye kuronka ukuri kuvyerekeye ibintu vyabaye mu ihuriro TV n'icatumye we uva mu ihuriro TV nuko utahembwa Jesse nahembwa wanashima je nta muntu amfasha ahari uzobazi je nameruka gukora filme bajya nyene baba mama banyakubahwa kuko barya bafise ijambo barya ndabubaha narabamagaye bose abakinyi bose nakinyishije uzoyibona filme yitwa Ibyago vuba irasohoka nibagire subscribe ku batari bwayikore kugira baronke ibikorwa byiza byiwanje kuri Komanda TV canke Komanda TV Burundi hama filme Ibyago urabe baryama mu kuntu bakina neza urabe ukuntu nakinye neza ukuntu twakinye neza nubu nzobandanya ndabaha ibikorwa naho kamera iki bingora ariko gusa Yesu Kristo ari ku ngoma kubwo ibintu by'ibikorwa bya Komanda bigende neza. Yes Komanda ikintu kimwe nagomba kugusaba mu kurangiza ikiganiro cyacu ndifuza yuko wogira akajambo umubwiye Nilam wogira akajambo umubwiye Jojo nakajambo umubwiye Amis nakajambo umubwiye abakunzi ba comedy bu Burundi ariko duhere kuri Nilam ya akajambo umubwiye Nilam ya akajambo umubwiye Nilam wanzobe ariko aragukurikirana hajya kuri mbona weye Nilam weye wanzobe chaka kwanza ndakunda ukuntu gatwenga wajye kuna cyatwenga urumva Nilam cyo nakubwira ugututse nagutoranya sivyo nagutorera urampubuye merci sana imana zo kuwe deliberation zo kwamuburana abantu so ugututse nagutorera sivyo hama ico nakubwira ufise amaboko yawe mukobwa ufise imano yawe ufise akayobe kawe nk'akamara amasenga apana nagira mvuga umumara amasenga akamara amasenga ni kagawe karehana jewe kaka ni kagufi nonga ndakwibutsa ibitutsi mwanutse we na George ati ndeya nifitigo gihene ariko naco bijya je narakubabariye je na bifu urekrama nyivyo na rekrama ariko nkiva hiyo mwaranutse ariko gusa ico nshimiye Imana ihora ihoze ivyo navuye ndirira mu ihuriro nawe namwebwe nibyo muvuye muririra gusa nimuze dushigikiranire ibikorwa tubandanye hama ubahebere agatwawe n'inkoko baraheba inkoko igutwaye ikigori warugiye kuja kugitera ahantu urakauka ati nawe warahebye naje narahebye ihangane kandi ikintu no bwira Jojo tuje kuri Jojo nawe muri kano kanya uriko arakurikirana Buja Hit TV ico no kubwira Jojo urandaze kumbona ndaba neza ndirutwe bogare
komanda ndagukunda urabizi kandi ndakubaha nukuri gusa cyo no kubyira kandi no gukebura ubandanyije iyo mico uko kwitwara kwawe nukuri muzisamburira ko nyimene muzosigara musanga aho muri atamuntu azobaha nigwere bivanye la situation la comportement zanyu kutafata comportement zanyu niko navuze la comportement zanyu désolé kanikute nuko yakunda kuvuga urumva rero ndabikubwiye udahinduye ingendo umuntu ari ngaho onye siko iyo babuze ahandi yo kinira canye uwundi yo murondera nuko bayitanga kuko abakunda ibikorwa kuvuga ati murakurikiranwa cyane ahubwo muzosanga muko muri samburirako gusa ibibaye mu nzu hanze nibikeneye kumenyekana kuko niko kwigayisha bibiri tubwira nti mu kuvuga icambo manzuzungurusha ururimi incuro zitanu ha museru ico kintu urabico kintu nimba ndakivuze kirubaka nimba ndakivuze cozana ingaruka nyabaki kuri jewe kuko ururimi ruranyerera nka kurya ushobora kunyerera muri douche canye mwibarabara ukagwa hasi nukuri kandi ngo Jojo yaratanga amategeko harageze igihe atangura gutanga amategeko mu Ihuriro TV kangahe naje sindabizi nari president ariko sinavuga cyo menga ndi igishushu ngaho igishushu bya bindi bavuga ati umugabo yari yakana agaho n'umugore agoma nyistati nukuri sinavuga wari president ariko Jojo niwe yavuga baba we ino yaduze idara natangwe kuvuga yabigenza gute mera nk'umusubira umva manager tuko turihuta nitwaje tunaje urumva ntiyashaka ko tuyaga yari Jojo deja ako imbere y'abantu bukoraga y'abantu tutangwe kuvuga kandi tugahana ugasanga ikigega none umugore w'isato niyo sato nugaca ufata amara yose umugore w'isato agacabika none gashaho mama yake na mama muzarabibi yangu ego ndumva yuko Jojo yari yakoze ibintu bitangaje cyane mu Ihuriro TV aho niwe abantu benshi baramwidogera bavuga ati ngo niwe yatumye ibintu biguma biyangara cyane gose abantu benshi barabivuga byo bari byo kuba babivuga ntibitangaje barabivuga ariko gusa ntibakavuge kuko umuntu abaye kugera ahantu urundi umuntu nukabona umuntu yagize nabi wihute kuja kumuvuga nabi ahubwo mwegere mugire inshuti ubu rero tugiye kuri Amisi Mutama Amisi nyakubahwa umwe wahamagara ati ingo dukorane kiri Komanda TV so ni ugira ubunini akajambo mani we kumenga ukubishyamo na beef n'inziko umwe nahamagara so yandondeye niwe yandondeye kuko impano zanjye niwe yakuronde si wo murondeye ego niwe yandondeye agahari karavuga ndibuka n'igihe twahuriye kwa Mimi turayagana mutukambari wa mutipa afise ubwanwa nk'isuguru nkanje ubwanwa bwakuze ndakese mba bivana nyene regara nagiye ahantu umwana atanga kumbwira mama uyu mwana none kafise isura nka tonto ariko urumva amaguru nashika hasi acanduza ngaha ku maguru ati afise imishatsi nka papa amapoire rero ayumva rero cyanavuga ico gihe nta bwanwa nari mfise nari nabumuwe kweli tanabatereka rero ntungu bwanwa kugira abana bazorabona ko nakuze nabo bwakuze ndakese reka ni atari urumva rero so nyakuba Mutama Amisi genda nk'umugabo bwemye nukazoganzwe n'umugore genda nk'umugabo nimba umugabo afashe decision mu rugo niwe wambara ipantaro se umugore yambara ipantaro urifata ijambo nk'umushinga naje yesi nk'indukanye uvuze ukuri je ndiko ndahanura Bwana Amisi ariwe twatangwe kumenyana inyuma y'abandi bose urumva Bwana Amisi nukuri genda nk'umugabo
ukazoganzwa n'umugore shauri yako nishakwambia mie vraiment uzosanga usigaye ukina ari undi mutipe yahora ari boss unye wabara kubera kutwara n'aba bakinuze nyabiwe ubasigaye akina nawe sinomuvuga muzi no mugabo atari so kizire kumuvuga muzi unyazo kubana no mute bivanye n'iki azova kina comedy na wenye kangahe none gose nabaryari bari kumwe ni umugore wabandanyije abatwara nkuko yatwara barya banira bafamba abasigaye bahasigaye bafamba fise ubwanwa gutya nka mutoka mbari naco ajari hari jewe ajari hari abandi nawe nyene azova waza abandi abo bandi rero bazosanga ari bajya ba boss bako barakina so nukuri jasembuze nabi uwumva yumvise uri no matwi nategere Rastaman je navuze sinukanye je nararezwe ndigikuri nde nifitigo gihene ariko mfise ijambo reko umugabo si kugira ibyanwa kugira imodoka kugira amazu kugira iki umugabo ni jambo umugabo nukwihagararako ntukaganzwe nimba umugore akweretse amakosa kuko ari amakosa ushaka kwerekwa n'umugore kora bivanye n'ukuntu umukunda ukaca usanga umuyebeye wese yo sheri yo wacumva umugore amuyata umukozi yasanze muri chambre ukuntu atari ibyo bivanye n'umugore kugira amuteshe amwirukanisha yabaye umugabo w'igifu usanga kisimbiye kuri wa mukozi atarinze no kubaza gusa nimba wumvise Imana iguhezagire mu bikorwa byawe je sinanga umuntu Imana turemye ku isi kugira dubeho dukore hama dukundane ego yes bakunzi ba Buja Hit TV ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuri Buja Hit TV nababwira ati Mr Captain Dollar Captain ndabakunda cyane eka ngerageza uburyo bwose bwo kubarondera ama exclusive interview ahari hose ndayarondera maze nkayabazanira kugira mushobore kubandanya mukurikirana ibiri ko biravugwa mu gisagara cyacu ca Bujumbura uyu munsi nari kumwe na Komanda byinshi mwavyumvise byinshi twaganiriye nawe mwavyumvise mbega ejo nzoba ndi kumwe nande yes ntako ntabikora ntako nabigenza kugira mbana ndabanezereza nkababwira ati Jai Rastafari ukuntu ngiye kubasezera muri kano kanya Komanda ndifuza ko ugira ikintu mubwiye cameraman hari ya nyuma ya kamera ya cameraman wa mwanya wanyinye afise inyinyi umenga ni box yari man ujya mutipe ntara ntacha kugira none kumenga none ijya ninyinyi cyane ni box yari tuto nanje nakuvumbuye yego ijya ninyinyi vraiment ntacyo yabaye c'est vrai n'ukuri bakunzi ba Buja Hit TV n'abakunzi ba Komanda TV ero ni riginyo ry'uwanjiri afise inyo n'ukuri muzomusabe munsi mwe aje imbere ya kamera twenye gusa muzovuga ati bwabo ndi wa mutipe narira kusema ibyo gusa ndamukunda afati amaimage neza tera imbere nk'umuzinga ntibazokumwe nk'abandi bazokuriye bagumushahara ujya mu boss wawe ndamwemera buke nawe nyene ndamwemera yageze kunkoresha ikiganiro turavugana fresh bakunzi ba Buja Hit TV ndabashimiye cyane gose urashobora kumfollowinga jewe Mr Captain kuri Instagram wandika Mr Captain Burundi ukamura kuri Instagram guys kuri Facebook ni Mr Captain WhatsApp nayo uyirabe ngaho munsi ya commentaire uzakubona nimero yanje ya WhatsApp nyuma ya kamera ni Juma Jokes kama kawaida utuma ubona aya subscribe azararengana ngaho onye nawe sugundi ni CK Professional mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye gose Kamanda nakupenda sana usinipendi kwa sababu mimi sio demo wako bro usinipendi utakunichukie kuko nje nakuvuze nzokundwa n'Imana ndagushimiye gose naje ndagushimiye kuba ugize ubusutwa ariko gusa nena yarakaye je musikize ndetse marangunda umuntu asanga muri toilette cyangwa muri douche ya kandi ndakunda umuntu amubwira ati braze
ndashaka dukora nkambara ikoti hari abantu bifuza kumbona imbere ya kamera nambaye costume no come na karuvati yesu uraca bibaza mu mutipe n'umushinga amateka ariko probleme nabo ariko no muri leta zora bazoshamo umushinga amateka y'igikurira hasi acha kurambia probleme no batu guys kiganiro nicyohera ndabakunda cyane big up sana